twazindutse tugira urugendo ku rubuga mbenegihugu nk'uko twama kandi n'ingendo yacu ya misi yose kugira ngo twegera abenegihugu tumenye ingene bariko barashira mu ngiro rino rima y'agatasi tukaba turiko turabigira mu ntara zitandukanye kandi tuzobibandanya ariko rero aha muri kino kiyaya c'Imbo twashimye kuza turi kumwe nabo abenegihugu bashize imbere abashinga amateka n'abajejwe intwaro buramatari nabo dufashanya mu mirimo yacu ya misi yose hamwe nabo mu kigo hinguriro FOMI kugira ngo twishikire mu benegihugu kuko hari hagize iminsi hari urukurukuru mu ibarabara aho bavuga yuko baba bafise ifumbire FOMI ibakorera ngo ari ifumbire itameze neza ngo yibicericeri amase dukwiye muri etable tukayazana hariho komisiyo irisharije yo kuraba la qualité ya fumier de ferme bazanye ko natwe bene twokera amase atari ko turahomba tukayivuze tukayazana tukashira ngaha akavunda hanyuma tukayengiza indani rero kuvuga ko ari igicericeri bibaza ko ngira ngo kumbure no kubera kwibanza ari umuceri mwinshi no mose turima mu gihugu hose amazi dukoresha naya kandi ibintu bimeze neza bibaza ko atari cyo kabisa yo nkuru siyo uye amasashe cyangwa ikindi kintu byose bakabikuramo kugira ngo dukoreshe umwavu amase ifumbire iri presque novuga ni 100% organique rero muri process dukoresha mbere yuko tuyinjiza muri system babanza kunoba utwo tuntu twose hariho abadamu banoba maniwelema hariho etape zibiri za separation ya matière non organique tumaze kubunoba duca tuyacisha mu yindi etape ya compostage kandi rapide ari machine igenda iyavangavanga kugira ngo ashobore guhema ashobore kwakserera ntuze nyina fermentation iyo etape ya fermentation iheze duca tuyacisha mu ifuru iyumisha kugira dushobore kuyasya iyo furu rero imaze kumisha tukayasya mbere yo kuyasya abanza guca rero mu mashini ifise akayungiro gakuramwo ivyo abakozi bakoze batriye maniwelema batashoboye gukuramo tuntu tutubuye duto twaba tusigayemo byose iyo mashini iravyegeranya ikabikuramo hama mu mashini hakagendamo la partie organique ahandi bakavuga yuko ari fumbire irimo umusenyi eka mbere na bari biyumvira yuko ngo atafumbire ihari na cane totahaza nabagara kuko imbura yoyo baramaze kuyironka naco gituma rero twashimye kwishikira ubwa mbere mu ihinguriro kugira ngo twese tubone kumwe ingene ifumbire FOMI ikogwa uko dusanzwe duhungura ifumbire FOMI nkuko bisanzwe bimaze kumenyekana nk'abarundi bose babizi ni ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu ku bice 50% uruhande rw'ifumbire y'ikizungu n'uruhande rw'ifumbire y'ikirundi muti rero bigenda gute turabanza tugatunganya ifumbire y'ikirundi tukayitegura tukayicisha mu vyuma gushika yaho turonka ifu kuko mu gukora ayo mafumbire tuvanga amafu tumoze kuronka ifu rero ry'ifumbire y'ikirundi tukaronka n'ifu y'ifumbire z'ikizungu duca tuvanga tugaca turonka urutete rurimwo ivyunyunyu igiterwa cyose gikeneye mugabe bavyazananye mu ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu mu majambo make rero nuko duhingura iyo fumbire gushika aho turonka urutete rurimwo ivyunyunyu byose igiterwa gikeneye bivanye n'ubwoko bw'amafumbire nkuko musanzwe mubizi ko dufise ubwoko butatu bw'amafumbire ariyo twita FOMI imbura ariyo fumbire yibanze ku biterwa byose birimwa mu gihugu cy'u Burundi hanyuma na FOMI totaza ari isanzwe ikunda gufumbirishwa na cyane ku binyantete hamwe na FOMI bagara isanzwe ikunda cyane gufumbirwa ku biterwa by'amateke ubu twiboneye ku rubuga uko ibintu bimeze je ndabye umurima w'umuceri aho mwende wo atubwiye yuko ashobora kuronka itoni 5 kandi ari umurima wa rimwe muci atamvurirwa kuzuba mu rushana naho nyene
uwawukurikiranye neza niba ashobora gushikana itone zitandatu. Twumvise ko ubu ari umuceri warimwe muci atamvurirwa ari amazi naho nyine barinda kugwanira ari benshi. Murazi ko no mu muci amazi n'inzuzi zigabanuka ugasanga amazi ni make. Biraboneka yuko ifumbire ya fomi ikora. Gutyo rero twakurikiranye kuva byangombwa byegeranwa gushika bitegurwe gushika naho turonka gwa rutete gwifumbire. Haro twabonye ko ataburyo na butoyi buhari kuko iyi fumbire yoba ari bicericeri cangwe hoba harimwo ibindi bintu nk'imisenyi byarateguwe neza bikorwa ku buhinga bwa none. Mbere buri munsi hariho igice kimwe c'ivyo barabira ko kumeze neza biguma muri fomi hanyuma no muri ca kigo c'ubushakashatsi izabu kugira ngo tugume turonsa abene gihugu ifumbire nziza. Utunze umwigeme mwiza naho yo muhisha gute imisori iramubona. Twebwe rero novuga yuko turi kugahiye ku gihugu cy'u Burundi, turi kugahiye nejo turazi yuko nabandi bazaza ko bidusaba abatarategera umugambi mwiza w'ifumbire nziza, umugambi mwiza ushikiye na leta nkozi, twobahamagarira ahubwo kuba baratahura n'ingoga n'ahandi ho abanyamahanga bazosanga batahuye kubarusha. Aho tubibonera nuko uko umwaka uhaciye niko urugero rw'abasaba amafumbire duhingura ruguma gwiyongera. Vyaranagaragariye uwo mwaka ku biharuro ubushikiranganje bw'ibidukikije n'ubworozi baduhaye by'abasavye ifumbire, twasanze tuzi ngo twakwije ibiharuro dusanga abandi baguma bayisabana umurengera. Ivyo rero twibaza yuko twohumuriza abarundi yuko twemeza tukemanga kwifumbire duhingura ari ifumbire nziza cyane, kanatsinda nuko n'ibihugu byose duhana imbibe bariko barayidusaba, haba muri Tanzania, haba muri Kongo, haba mu Buganda, haba muri Kenya, none n'abanyakameruni baramaze kutwegera ngo tubarungikire ifumbire iwacu dukora. Ico rero twe ntabwo badufise, ahubwo namwebwe muri ngaha n'abarundi bose tubatera kamo yuko abataratahura boza barabereka umwimbu uri kuraboneka. Kanatsinda vyaragaragariye ku bigori ukuntu umwimbu wabaye umurengera, maze gutindaho leta icishiramwo ukuboko ikawugura kubera yuko wari wabaye mwishi cyane. Twebwe rero turemeza yuko tukemanga yuko ifumbire yacu ari nzima. Kanatsinda dufise na laboratoire rutura iyi pimi kayisubira tugaca turungika muri izabu kugira ngo bagire gahinyuza bagasanga ni nzima. Ubu twurayirungika no mu bihugu vya Buraya kugira baturabire ko ari nzima, guko twiteguriye kuyiganwisha muri East Africa, muri Afrika nzima mpaka dushike no ku isi yose. Ico niryo hangiro dufise mwihinguriro fomi. Birabona bwire yuko mu kigo izabu kijejwe ubushakashatsi kubijanye n'ibi by'ibiterwa n'ibitungwa, twatanguye gukora ubushakashatsi ku bijanye n'umwavu wa fomi. Hanyuma tukaba tumaze gukorera ku bitari bike ibiterwa, haba ibiterwa mbumbarugo, haba n'ibiterwa ibinjabuka amazi, ibi nk'ikawa, icayi, ipampa, ibikaju turamaze kwikorerako. Ngarutse rero ku bijanye n'igiterwa cy'umuceri, nkuko muhejeje kwibona ubunyene, nkuko mubibona mbere no mu murima bigaragara, nuko umwavu wa fomi ku giterwa cy'umuceri twasanze mu bushakashatsi twakoze ari umwavu ukora neza. Hanyuma tukaba twaramaze gutanga urugero twokwita yuko ari urugero rutuma umwavu wa fomi ushobora gutuma haboneka umwimbu mwiza cyane ku muceri, hakaboneka n'umwimbu utuma umwe n'igihugu afatiye ku byakoresheje mu kurima ashobora kuronka kunguko mu by'ubutunzi kameze neza twita rentabilité économique. Twasanze uwo mwavu rero ufise ivyo bibiri, cyo bita rentabilité économique. No kuvuga rero yuko umwavu fomi ku bushakashatsi butwemeza yuko ukora neza ku giterwa cy'umuceri. Rero nkabahumuriza yuko ifumbire twayibonye muri stock, hasigaye ko bagira ibikorwa bishoboka byose kugira ngo idushikire. Dushimire umushikiranganje ko yatwijeje ko ku munsi wa gatandatu ikibazo kizoba cyamaze kuva mu nzira. Aha rero namwe nkabahamagarira kuca muja kubagara kugira ngo umwimbu uzuboneke muce mufumbera ku muntu wiza ifumbire imaze kuboneka. Rero
nkuko yabivuze ujya murimyi dusanzwe dukorana hano mu kiyaya no gukurikirana umurima neza. Nagomba guca ndemesha abene gihugu yuko hariho umugwi ugizwe n'abahinga bo muri Zabo kaminuza na FOMI n'ubushikiranganje bazoza barakorana kugira ngo dukurikirane ku rugero yo fumbire izo bikira kogwa ko hamatize turahumuriza yuko ari fumbire nziza kandi yaranatumye n'umwimbu ugwira. Ikendi ca kabiri bavuga yuko atafumbire ihari, ariko naho turabiye ku biharuro dufise ibyo twari twategekanije cyangwa ibyo abene gihugu bari bategekanije kugira ngo bafatire ko mu byankenegwa kuri iyi fumbire eka mbere no ku mbuto byarabaye. Twasanze akamo kanye n'icubahiro mu kuri gucacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kitabwe ku rugero runini ya cane, aho bene gihugu koko bakuye amaboko mu mpuzu, barashize amatongo hamwe, barakorera mu makoperative, uburimiro barabwijukira hamwe bahora bavuga ngo n'umwuga w'abanyarucari eka mbere n'abasirimu cyangwa abo twita bakire, ubu barajijutse barazana imitahe muri iki gisata. No kuvuga rero ifumbire yari yarategekanijwe yararenze cane gose ku ifumbire iri kiraza. Ikironco nagomba ngo ntange ku muco so kuvuga ko atafumbire ihari, ahubwo ibitigiri byari byasabwe turavye n'abitavye akamo kukurima byabaye byinshi kuko byabaye umurengera. Aha rero kandi ikindi twishikiye mu bubiko bw'ifumbire irimo imbura, totahaza na bagara, twasanze iri mu bubiko. Ikibazo gihari si uko atafumbire naho nyene hari, ariko ngo habaye ikibazo cikena ry'ibitoro kugira ngo baronke ingene ifumbire ishikira abene gihugu. Murumva rero twaje twese twavyiboneye kandi twashaka guhumuriza turi hamwe twese abene gihugu yuko inkuru nkizo niko abene gihugu barashobora kugira amakenga, ariko tujejwe kubamenyesha ukuri. Twavuganye rero ko gushika kuri wa gatandatu aho zoba byagoranye iyo fumbire iri mu bubiko izoba yashikiriye abene gihugu. Ikindi rero ndabaremesha nuko aba bo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ntibitware nk'uko umenga n'abakinyi bambe n'abarorerezi. Oya, bari kumwe n'abene gihugu kugira ngo babafashe, ntibarindire ko buramatari abashinga amateka abanyakwashinga amateka ari bo bumva imyidogo y'abene gihugu, kandi bari bajejwe kubakurikirana buri munsi. Arona kagohenda bavuniye abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara, makomine, mazone cangwe abafundi b'indimo, tugasubira kumva raporo zitangirwa inyuma yabo batabizi, ingingo zizoca zifatwa. Aha rero ndabasabe yuko bokwikubita gashi bakumva yuko atayindi nka bajejwe atari umwene gihugu mu mirima yiwe.